ukuntu ibintu bimeze no kucugenda uri umusore mwiza ntawe uri gutera inkuru nawe nanka gutera inkuru n'abajya bari ko barabaguruguru sinkunda abantu babaguruguru ya vraiment urabereye gutera inkuru kwe je vraiment je kuva nkiri kune benshi barabimbwira ati c'est bien kandi kuba sociable ni kamere yiwanje ndashima kabisa ndashimira Imana vraiment ndaryohewe rero nibaza ushobora kugenda je ukaja kuraba akazi ukakontorora bajya bakozi nta ngorane vraiment naje ndashimye cyane kuma aka kanya twayaze duhuza ndabyishimiye cyane urakoze cyane sawa mama kwanza we hamuhera mumerewe neza Bafashe mama kuri iyi minsi myinshi neza n'ibifashe mwari mwaraduhevye no kuza kuturamusa muhera ntimukize ingorane cyane usanga ari ibikorwa byinshi nyene ego nukuri ibikorwa byinshi bazi ko kurondera mu rugo ndamufasha mfise namwe biragenda natwe turashima gusa turafise impamvu zatumye tuza ngaha umva nashimye nyene kuza n'umufasha wanje kugira ngo nyene turabe yuko mushobora kudufasha nk'abavyeyi kuduha impanuro bivanye n'ubuzima tugiye turacamo muri kino kiringo turi kumwe ubuzima nyabaki ncamo iki cewe urazi yuko umukobwa wanyu namutoye ndamukunda kandi n'ubu simpengesha ndamukunda cyane kandi cyo murakizi rero urazi yuko nyene mu buzima bishika umuntu kazurahura n'ibibazo cewe n'ukuri hari ibintu byinshi mbona yuko rimwe ntashobora kuvyihangana kuri uwo mukobwa wanyu hari ibintu akora bisiga ubwenge Jesi ntahura ukuntu wo kwitwa yuko uri umugore ufise umugabo wawe utaha ijoro ugataha saa 5 z'ijoro saa 6 z'ijoro umuntu yaryamye ukashika udodora witwa yuko uri umugore w'umuntu ukaba uri umugore w'umuntu kandi ugasanga amatelefone aguma cyana kuba kurondera abagabo abahungu ama message maze kumufatana ni menshi cyane Ego migenda mukunda mugabo ivyo bintu cewe kweri birarenze n'ukuri Ikanda hubwire mwana wowe watoyeze nabumuzi ingeso za Zainabu aruzizi wamushimye uzizi shaka ndagufasha iki uko mu muhanura rega niyo mfashanyo nkuru abavyeyi mushobora kuduha mukamuhanura mukaraba yuko yohinduka gacha hebizongezo afise tukabana neza gute ko namuguhaye namaze kwicara na Zainabu kandi abagabo mumaze guhaga abakobwa nuko muba mumeze cyangwa waronse uwundi ukuri kuri baravugana sanga waronse uwundi ibintu nkorera muhira utahijoro umbuza amahoro ama message y'abagabo batandukanye ama telefone baguma gutelefona ibaze nk'umugore w'umuntu muvye saa 8 z'ijoro saa 9 z'ijoro ariko baramurondera yo chai Tosai bayuga ndayisimba rero urumva ibintu avuga kumubeshera si umwana umubwira ijambo ngo acari gumana oya uti rero je ndamubeshera yego uramubeshera ndesheranye nakuri je narinziga yuko iwawe ariho toronka imfashanyo kumbure nk'umuvyeyi woduhanura ukatwereka inzira twofata mugabo ntaco jewe nzomenya ico nkora uragikora icyo nzokora nzokimenya ko urumva ibintu birarenze nuko
ubana n'umuntu umengo igikoko munataha ijoro ubutungane burahari Mureke tanti azakora ibyo ashaka. nimba wamuhaze musubize mu rugo icyo si kibazo musubize umwana wanje ndacamukeneye ibyo byo guhaga navyo Tanti mubwire ko ntavuye ku biti. Tanti avuga iby'iwanje iby'iwe yabyibagiye. Aje no vuga iby'iwe ngaho ntiyoronka n'inzira cyane. Uyo mugabo uyibona uyo nta kimwazi. Umubona uko nyene ukumubona. Ntazi urukundo, ntari romantique nkuko je ndabishaka, ntazi kuvuga ati sheri gute wiriwe gute wabyutse gute umugabo atazi gusoma umugore gezaho Zainab gezaho umvere jewe sinzi bizu nabivuge abone narje ko naho jewe sinzi kuvuga ngo je t'aime ntayuzi kumbari jewe ngo sinzi bizu jewe no ntayuzi burya rero ikintu mbonye rero wewe ubwoko muvamo murarinda n'ukuri murarinda shaka kuvugira iryo jambo wanje nanderugira nanderu ibintu Zainab ariko aravuga nga wumva yuko ari byukuri we ko wavuze yahoze kiri umuntu afise amafuti yiwe nukuri mama je sindagutuka mugabo jewe umva wiko urumva umukobwa wawe oya nibyo washatse ko ndagusesera dakureka mvuge sawa cyo nzokora ndakizi ntacyo ntangora jewe reka haguruka ngaho dutaha genda ndanze ndakaganira na tanti urabona ntashobora no gukwigira umugabo uri sindi kwa tantine none rero ngume mpagaze hanze ndakurindiriye tuzokwamana maje genda basavye uruhusha mumurekura mutamurekura arazi genda namufise yoje sha abona ngaje kubwira rero ngo icyo nkora ndi biki we bibaza ko tuzokwamana cyewe nawe arazi ntegura ndiko ndategura aho uragira kwa kundi nakubari kurya nyene nabisiza Ibanga ridasanzwe Sauda kutanezerewe niki ariko nawe we vyawe ndakumenyereye naho no bikubwira kumbwira gusa ngo nihangane ntabyo nivyo Sarifu kandi Sarifu reka Sarifu yarahindutse Sarifu si umwige nyene waruzi nibiki kandi none Sarifu ntiyumva imisi yose nje gusa sinzi igituma je uyu murya muhungu sindamutahura amatelefone abakobwa mwijoro yirwa bavugana bamutelefona ubu nukuri je ivyo bintu ariko abagabo bubu je sinzi igituma bameze gutyo ubu Sarifu kuno mwakundana gigiye atararonka akazi ubu yaronse akazi none yabaye sinzi nje hanumiwe gusa wewe urya mugabo wanje nukuri yahindutse ubu nta na kimwe sigaye mvuga imbere yiwe ariko cyo naguhanura coco nukuri kwimana Sauda womeze nka mutoyi wanje kandi unyumvira ibyo ngiye kukubwira iyo ubonye umugabo wahindutse mu nzu cyangwa agatangwa kuzana ibintu nyene udatahura neza wewe ikintu cyambere jya kumavi senga Imana irashobora Imana irakora ahari umwijima Imana izana umuco urumva kandi Imana izi guhoza umuntu amarira jya kumavi senga bwira Imana uni umugabo wanje kandi ndamukunda Mana muhindura ingeso ziwe Imana ishobora kugukorera igitangaza urumva ndasaba ihangane ega nuko zubakwa none utihanganye uzubaka gute n'abavyeyi bacu barihanganye kugira ngo bubake haba abagabo babakorera ibi nibi ariko bakihangana mukomeye no kwihangana n'ama stress kujya wishire ibibazo mu mutwe biraza gutuma umusaza kandi ukiri umwana niyo nzobe yose iraza guhera kubera ama stress byose nigira ama stress byose narabihaye Imana shwita Tugira ama stress imisi yose reka ibyo bintu wejya kumavi senga Imana kandi Imana irashobora mukomeye no kwihangana cyane ntakibazo Ibanga ridasanzwe amakuru y'imisi rero meze nyene ndashima Imana ndakubona urasharana
kareka ntabite kandi nawe nyine ucuvyemera ngo nivyo none si turanyishinga ivyo mvugasha nta biragusasha naho birakuvyemera wapi nibisanzwe rero nshobora kuza kuramutsa umuntu yo hewa akazi ni kenshi tutagira akazi rero nje twama twami wawe oya imana niyo bikora nkaronka umwanya nzoza nta kibazo n'ukuri urumva twebwe imana niyo yama yabikoze iwacu tukaza mugabo w'imana ntibikora ngo uze kuturanga sinashatse kuvuga uko umva mfise akazi kenshi mugabo umunsi nawusa nk'akanya nko muri weekend gashobora kuza nkakuramutsa nawe ariko nanje nzokubwira ko mfise akazi oya nzoza nawe urabiye utambona rero musa nanje ubwira ndafise akazi kenshi baraho ntahura basi ndabazi bene mwebwe ahubwo wagiye kwera ibikenewe bishasha sinzi numva niyo nobihera oya mbarira iyo muri shoshe mbarira nyine ndumva nyine umutima wanje watanguye gukunda koraha reka kumbari wangu asha nyine dudurirako nda nyine ntasinzi ariko urumva hunga kora hajya mpuze y'umubiri wacu Salman urumva natanguye kumukunda ariko ahantu bihera kuvuga kubera uraza abahungu benshi bose kubizera nyine nashatse manze ndamutohoze neza ariko mugabo umutima wanje ndumiwe umutima wanje wuzuye amashuka urukuri urazi ko wahururira umugabo wahurira tsimani cyo mu mugabo ukacagenda kubwira ibyo wanje wambwira ko ntakeneye korongo ngena byo ko umukeneye iyo nyokazwe urose kandi rero ntubifate minene uratse ikintu je ndamukundira kubera yitaho akazi agakora neza aguma ari cyapu mu bintu byose no kuvuga ntigera umva aruhuka ibintu bikora nko ari kwiwe nanje nyende ko ndamuraba nyene nsanga narovye nyene ndavuga mara abizi wewe sanga natwawe icyo warerera wakirose bavuga ati icyo umwana w'umuhamaririye arakironka oya ndindiriye gusama nze ndamara kandi sindabimubwira ndamubwira ko ndamukunda mugabo narabutse icyo bitwa guhwera ndakumbariye misozoza wumva nayinze n'ukuri mugabo abantu rero salamani kugira ndo nkaho ndabihera kumubwira wowe rero ndakurarire we ntamukunze waramukunze kumukunda kandi umutangura ukamubwira ko mukunda ndazi ko atobyara je bukanyumva numva menga yotsa n'amadokima kuyanyereka ngira ngo ndamuraba basi byava mu bantu bengo barakenya je cyose byo ndabawa urazi ushatse kuvuga ni iki wibaza ava mu bantu bengo barakenya rero umubariye yuko umukunda agakundwa n'umwana wa boss wiwe acavuga ati imana irampaye n'ukuri je byose byo ndabawa n'ukuri hoyo bari kose umutima wanje ukira kuba wamwakiriye nawe akankunda nanje nkamukunda urukundo ntabwo ari ububosi ntabwo ari amahera nayo aronderwa akaboneka mu rukundo n'amahera arakenewe ntabwo arugura n'amahera arakenewe amahera urwo rukundo worurya oya reka mumaze kumvikana ndakunda na byose birazana hakorahe hakora munda umviriza ndakubwira Zainab buriya genda ubwira amahera siyo yubaka uraza abantu bafise amahera menshi mugabo usanga bararakubira umugore n'umugabo uraza abantu bafise amahera benshi usanga batumvikana umwe wese afise prota yiwe yinjiriramo kubera amahera umviriza iby'amahera ni sawa kuyaronka si bibi mugabo urukundo ntabwo ruraba umubosi rurabike wakunze wakunze nawe rero warose icyo waririmanira kiguhaye nabase nyene gusa nyene ndindiriye ko manzi ntonzi migambo ko ngenda bimubwira je naho zahanda bihere bazoza bumva umukobwa yatangiye kuja kuresha mwarabonye umukobwa aresha je ngiye abahuga bari bo baresha zomenya mvuga ngo nagukunze nagize bivuga nyene ngira wese ufise abahabara benshi si ubamo byo bahabara je baranyironderera sije ndabarondera none gashaka no barondera ari bo barondera je umvise bigenda barandondera je ndizuba ryaka premarira kamugabo barandondera urazi rero kinga wozo mubarira ati je nukuri ingene mbona ukora neza mubaze kwanza ko si umugore wanjye baze ati mbe wowe yanambwiye ko atamugore afise baramubaze
Mugisha niyo natombore umugore afise iyo mbere atamugora afise akiri umusore yaraboneka no kara kajenejene nyene neza prebe nanje urazi kungene gusa nubwo namwe mvuga ngo ntamafite ntingira oya prebe abagabo bimburujwe zigenda wasigo yawe je nkundanye n'utuntu tugororotse rumwe rugenda rundushinda uvuga none n'umugore n'umugabo batatushobora gutandukanya abantu nkabo no kushiburira hari niyo mpamvu abagabo bakuza barakora siporo wangu naho bijya binda wapi mwe barabara umugabo n'uwo konde ndabutoze imitwe haje umutumwa ntigira inama urakoze kurindanira rero ndashaka umubare bati ukuri nagira ndakubwira ikintu mugabo umbabarire abo kumubwira umbabarire jewe umutima wanje waragukunze ntutinye kuko nje wakunze ikintu navuga umutima wanje waragukunze rero nosaba yuko woba umugenzi nawe ari umuntu afise aha ntiwumva amaze kumva yuko umubwiye ko ukeneye ko muba umugenzi acyumva icyo ushatse kuvuga ntiwumva ko yarize arazi ubwenge arazi uvuze iryo jambo icyo risigura iyo ntiwumva none utaza ko barabivuze ati tubiri tuvurana ubupfu ntibabeshe kabisa uzo utomboye wawe ha icyo waririra mbe uzogukiraga mana niyanyemerera urabyumva akanyemerera akankunda nkuko nanje ndamukunda ndamufata nk'umugabo wanje ndamwubahe ndamwihanganire ndamufata nk'umugabo wanje kabisa sabi kujije amategeko umuroso umushashaye ntiwobura kumwihanganira muri byose oya suko kuvuga ngo abagabo ntabahari abagabo barahari mu gurinze ubona umugabo azafise intumbero imwe nkuvuga ngo abagabo barabutse barahari habuze gusaba umutima mugumva urose uza avuga ati ndacishije bugufi nditonze uwo vraiment nuwo bayarungitswe n'Imana rero rasenga Imana azoza ari umutima kuri nzo musengera kandi nyeje namukunze namubonyasa n'umutima uzoza kuri umuguruguru nuje tangura kuza kumwipendekeza ko gutwara iryo kosa vraiment tabizi ndakuzi no gikora Ibanga ridasanzwe Zagenze gute kwa muganga mbere? Bon kwa muganga David yahatswe buryo. David yahatswe kuvuga ngo basanze ukuguru igufa ikuguru rya polisi. Ariko nivyo gusa nta bindi. Nivyo gusa. Nivyo gusa nta bindi. Ndi mani shimwe hatapfuye. Ijya accident serie kuko yarameze nabi cyane. Ya accident serie attention. Ahubwo je nanzi ko basha tumuguze kabisa. Sheko. Ngushima Imana yakinze. Imana yakinze. Akibazo. Namusize hariya na madame wiwe yaje kumuraba ni hari. Yego. Mwe ibintu byose bimeze neza. No kumugeba muri yamugemuriye. Yego. Okay. Hama ndakubaze. Bega hajya ruguru ufise inzu yiwawe cyangwa uba muri famille? Oya bakumugenza araho umugenzi. Bakumugenza. None ahora mbahariya. Tarakubwiye ajya hariya nta famille mfise na mudamu mfise nta mwana mfise na papa mfise na mama mfise urumvaje ndi nyakamwe hariya. Rero umugenzi sarifu umugenzi twariganye mugabo ndamusumba nivo y'ishure nze amashuri naho bujya amahigwe umwe wese afite amahigwe yiwe. Okay rero ndiko nditegereza ukuntu ukora akazi mbona ukora akazi neza kandi nkaba mbona ko menga ntiwoja kure byo gumuzura duga uva ngaha anya usubira duga yo ruguru usanga ko iratwara undi mwanya mu gihe mwanya umuntu ari kurondera icapa arawukoresha umwanya wo gufata izo modoka uraduka ruguru. Hariho inzu Kinindo nziza ntushobora kugufatira ukabamwo ikaba yawe bwite byose nta kibazo jewe nzobikurikirana ku by'inzu ntugira ikibazo n'amaherezo y'isopa. Merci. Uzi cyane vraiment ikintu cyiza cyane. Je ne m'attendais pas à cela. Ni surprise ni ngore vraiment. Wavyumviye gute? Ya bisanzwe. Ibyo wavyumviye gute? Je nabikoze kubera mbona yuko akazi kifatamwe neza. Ibyo umuntu akora neza niwe yihemba niwe yironderera agashumbusha. Vraiment grand merci urakoze cyane kabisa. Ni kintu nari niteze vraiment ko cyoba
nawe nashina ko nimvira gukunda ushobora gufata agashambrete cyangwa chambre salon munyakabiga cyangwa muri mujabe ntabwo nabyiyumvira mugabo numva rero yuko burya ya merci cyane bivanye n'ingene ukora umuntu yitegereje n'igihagararo cawe umusore mwiza nivyo kuza kuba mu gashambrete ntibikwiriye urakoze cyane nakora nk'inzira mu Kinindo ndibaza neza yuko ejo cyangwa hirya y'ejo uri wiprepare ikibazo ugende bana urakoze cyane kabisa urakoze cyane Imana iguhezagire kabisa ndabishimiye imwe byo ku mutima cyane kabisa yego abajere ngira asubire mu bitaro ndabe ko aya kanuzi bagira bamushirire ko ariko bagashize ko jya ntuze isima kuguru yego ko bava mu cyangwa isima ama ndazagwira ko ibintu byibashariye sawa bonne chance merci sana kabisa urakoze cyane ari ntiri kubigenda neza kabisa Ibanga ridasanzwe